cyane reka ngaruke kwa honorable Agatogwa Sarongwe mugambwe CNL uno munsi bijanye no kwidegemvya mu vya politike mu gihugu bibona gute ntako byifashe muti gute uraba imigambwe mwavuze nka 37 n'itandatu iyi ishobora gutunganya amanama ningahe ni marugwa umenga hariho umwana n'ikinono kuko hari abitiranya ibintu kandi kuko bafise intumbero kanaka bagomba gushikako uyu munsi umugambi uri ku butegetsi wumva ko byose wowe birekuriwe muga kwindi migambwe kugira ngo ugire ico ushobora gukora ubanza kwemera ukaja munsi yawo ukaba ari ugutegeka ivyo ukora n'ivyo udakora umugambi utegeka wundi mugambwe niko tubibona iyo rero utagiye muri iyo ngendo uraba amahoro barayakubuza ku ruhande rw'iwawe vyifashe niyo mpamvu umugambwe CNL gushika no munsi bawuburabuza ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bukora ibishoboka byose kugira ngo ibikorwa by'umugambwe CNL bihagarare murabizi twaratunganije ibikorwa mu mwaka uheze ibikorwa bigenda neza mu mutekano ntangere mugabo kubera akagwi k'abantu umugambwe uri ku butegetsi uri kurakoresha umushikiranganje w'intwaro yo hagati afata ingingo zitari mu bubasha bwiwe aho kagwi k'abantu nakahe nakagwi k'abantu bashika 10 bavuga ngo nibo barongoye umugambwe da umugambwe CNL abo bantu ngo kubera abo ngo ivyo ngo bamwandikiye bataduhaye kopi nawe nyine ataduhaye kopi ngingo zavuye mu makoraniro kaminuza ngo arazifuse ivyo ibwirizwa rigenga imigambwe ni ibintu bishobora gukogwa n'igisata gicimanza za leta muri sentare nkuru y'igihugu mugabe ivyo arabirengako akatwagiriza ngo twende twakurikije amategeko ariko arayahonyanga nawe ivyo nkuko umenga ntibihagije aca arinamura ati mbere ibikorwa byanyu vyose ndabihagaritse bahagaritse ibikorwa canke amanama none mu bikorwa amanama si kimwe mu bikorwa none uhagaritse yuko abantu bashobora kubonana bashobora kuvugana nk'umugambwe uwo mugambwe wumva wote ntambwe gute mudashaka kugira amanama mu mapermanence yanyu mudashaka kugira amanama ku bibuga uwo mugambwe wo bari umugambwe uriho canke wo bari umugambwe uri ku rukaratasi gusa ivyo bitihwe iyo ngingo yo kuvuga ngo arahagaritse ibikorwa uko mwibwirizwa rigenga imigambwe vyanditse iyi ngingo nk'iyo ntishobora kurenza amezi 6 kandi nawe nyene yayifashe atacana kimwe yagiriza umugambwe yavuga yuko hariho ukutumvikana hagati yanyu bisaba yuko mu bitorero umuti mwamara bitoreye umuti kutumvikana ivyo bisigura iki ibwirizwa ko rivuga yuko kugira ngo hagarike umugambwe kuko ari ibikorwa vyawo uwo mugambwe uba wagaragaye yuko uri kurahungabanya umutekano uwo mugambwe uba wanyuranije n'umutekano w'igihugu none ivyo byose wumva bihuriye he nuko wewe na mugenzawe mwamufise amatati hagati yanyu amatati nashobora kwadukamwe injyane zihungabanya none ni Imana ngo uvuge ngo ko hari amatati ko mutumvikana ejo muzocana amazosi none kwa ayo mezi yaheze ko hagiye ko nayandi abiri ivyo yavuga ko atabiraba ikiringo kiraheze giheze tuvuze tuti rero ingingo mwafashe ubu nta gaciro zifise ngoya n'ubundi akaguma azibira fata abantu mupfunge gira gute none ga ni benshi cyane barafunze abantu mu rugombo barafunze abantu ingozi hirya no hino mu gihugu abantu barafatwa ngo bari mu nama ngo kubera bahuye bakaganira cyangwa bahuriye kuri permanence bagiye gukora isuku ngo bari mu nama ngo itemewe n'amategeko ibintu nkamwe n'ivyo permanence y'umugambwe wemewe n'amategeko n'ahantu abanyamugambwe bakorera buri munsi wose bashatse mugabo bakabikora amasaha yo ku murango habona twebwe nta bintu turakora nka bimwe twumva urongoye umugambwe CNDD-FDD bagenda bagatera uhagarara mu gihugu bakavyura abantu saa 8 y'ijoro ngo baje kumwakira ivyo twebwe ntavyo tugira mwavyumvise he
ni henshi cyane mu ntara ya Nkakarongo intara zose mu Cibitoke Ingozi Makamba Ibururi Muramvya hose za Karusi hose ivyo nivyo byari guhanwa mugabo kubera aribo batwara ivyo nta ngorane rero kandi undura ejo bundi turavuze tuti burya buno Burundi twitegereje aho bugeze amasezerano y'Arusha arakwiye gusubizwa agateka akubahirizwa agakurikizwa kuko ubugunge no gukumira nivyo vyazanya akaga muri kino gihugu uno munsi nivyo twibereyemwo si bya bindi ngo ko kwitwaza ngo umugambwe ngo waratsinze shako waratsinze 100% ingingo ya 16 yibwirizwa shingiro ivuga yuko mu gushinga leta ubwirizwa kubona yuko abantu bose bayibonamwo none ushinze leta igizwe n'abantu bava mu mugambo umwe barundi bose baba babibonamwo by'ukuri ingingo y'141 yibwirizwa shingiro iratomora neza yuko mu bushikiranganje mu kugena abantu mu mabanga yo hejuru ko hisungwa ubutandukane bwa politiki ubutandukane bw'amoko ubutandukane bw'intara abantu bamukamwo mbere n'igitsina mu butandukane naco nyene bakagifata mu birabwa uyu munsi twogenda tukaraba muri ubwo bushikiranganje butandukanye twosanga ivyo byubahirizwa ntituza gusagara umugambo umwe mvuze ku ruhande ubwo kuvuga ati kwisunga ubutandukane bwa politiki ntituza gusanga ari umugambo umwe none ivyo uri kurabikora abantu bakavuga ati nyabuna ibi bintu ejo hirya yejo birashaka gutera izindi ngorane mu gihugu reka dusubire ku mushinge w'ibi byose abantu ngo abo bantu ngo sinzi ko ijambo terroriste mu kirundi ryo bari hari ngo ni imigwi y'iterabwoba umuntu uvuze ko hari umuntu ari mu migwi y'iterabwoba ni wa muntu n'uwundi bahuye akamwica ntawuza kuburana urafashe rero umugambwe wose naho twofata abarundi bahaye amajwi CNL nimba ivyo batangaje ari byo arenga umuriyoni abo bantu kavuga yuko abantu no mu gwiterabwoba abo bantu uyu munsi bocibwa amazosi inyungu igihugu cyokuramo niyi rero mu by'ukuri uburenganzira bwa politike novuga nti buravugwa ku karimi mugabo mu nyifato mu ngendo mu ngiro n'ikindi kintu